muri Ethiopia umuvugizi w'ingabo ziharanira kubohoza intara ya Tigre Getachew Reda yanze ihagarikwa ry'imirwano ryari ryatangajwe na leta kuwa mbere. Muri Eswatini izwi nka Swaziland hatangajwe umukwabo mu gihe abasirikare bakomeje guhiga bigaragambya bashaka demokarasi, bavuga ko bazakaza umurego wo kurwanya ubwami kugeza bwemeye impinduramatwara muri demokarasi bukareka amashyaka bitavuga rumwe akigenga. Muri Nigeria, Nnamdi Kanu, umwe mu baharanira ubutegetsi bw'intara yigenga ya Biafra, yatawe muri yombi ategerejwe kuburanishwa nk'uko byatangajwe kuwa kabiri na Abubakar Malami, minisitiri w'ubutabera w'icyo gihugu. Amatora yari amaze igihe asubikwa muri Somalia ategerejwe kuzaba tariki 10 z'ukwezi kwa 10 nk'uko byatangajwe na Mohamed Hussein Robo, minisitiri w'intebe w'icyo gihugu kuri uyu wa kabiri. Mu gihe cy'ukwezi kumwe abandura virusi ya corona muri Tunisia bageze ku mubare wo hejuru cyane ugaragaye muri icyo gihugu kuva icyo kiza cyaduka. Abanduye baragera ku 409 mu gihe 14,700 bamaze guhitanwa na COVID-19.